yamaze kuba rirangira nk'ibisanzwe mwaramaze kuba muvyumva ariko ndashaka gusa mu ruhande rw'ibiharuro tubereke canke tunababwire ukwiganwa ya Primus League byarangiye muri rusange ndavuga ku bijanye n'intonde ndetse n'abakinyi barangije bafise ivyo bitsindo byinshi kurusha abandi adufashe muri technique atunyarukirize sheko classement nibaza ko aha nta bintu byinshi umuntu avuga no kuraba gusa urutonde ko rwagenze ko ruhagaze umuntu ace ko nyine arengana icegeranyo gisanzwe gusa hanyuma ibindi tuzobiganira ko byuko champion yagenze igikombe cy'umukuru w'icitiro umukuru w'igihugu kimaze kuba kirangira kigiye kuba kuri uyu munsi wa gatanu kuba ku munsi wa gatanu rega sikera hageze kuri stade Ntwari kuri stade Ntwari hageze saa munani akubwira haboneka akanya ko prolongation bibaye ngombwa ko nabonye iriya match ya saa 9 hagiyemo prolongation timing nigenda neza sinivyo gusa n'umwanya wo gutanga ubushimwe match rero batwakije kwa matara photographe wacu ko yagwaye sesha nakire ningoga vuba match rero munyamu yagwaye malaria match rero bagiye prolongation bacana amatara ye munyamatu mwivuze musoro malaria yamuze kwesa ebanje nibaza ko arakaza amaze mu minsi ntabwo ariko sha muri iyi higano rya Primus League hajya ekipe y'igitangazi bayindiro Muzinga ekipe koze byo tutari twiteze ni Muzinga noneho na Visio bisa nkaho yabaye nshasha kubera bayifise sino yari ekipe sanzwe muri yari isanzwe hari ariko nta muntu yibaza ko yashoboye kurangiza champion ihagaze mu kibanza ca kane hanyuma ekipe ntayi hasi ayo je ntayi hasi bayi umamuru na Flambeau du Centre ni nk'ivyo muri rusange ya ni byinshi byaranze Primus League Burundi none ari mu biki ari ngiye kwa gakarasini ariko ekipe ya mbere baye Aigle Noir the Fighters muri rusange yani ekipe ya mbere ku rutonde hajya tunaruce ko gatonya twikana ya Aigle Noir nabakono ni nayo ekipe yabaye nziza muri uwo mwaka ya muri sezo ya 2025-2026 urutonde Aigle Noir n'ubundi niyo n'ubundi style kiri mu kibanza ca no ngo yarangije mu kibanza ca mbere ifisa amanota agera kuri 71 Musongati niyo ya kabiri n'amanota 59 Flambeau du Centre ya gatatu n'amanota 56 Visio yabaye ya kane n'amanota agera kuri 53 ni mu makipa ane agomba kuba ahabwa amafaranga na FFB nkayigenje neza gusumba yandi ibyo bahembwa gushikuye kane gushikuye kane mu gihe Rukinzo niyo yabaye ya gatanu n'amanota agera kuri 50 Vitaro niyo ya gatandatu amanota agera kuri 50 so wabonye kikina kwera kwa ekipe ya kabiri gushika ku ya gatanu Rukinzo harimo difference ya 3 amanota 3 senkani 3 buma muri yindwi munota 49 Muzinga ya 8 amanota 43 Olympique Star kibanza cyabo ntibavamo n'icice n'amanota 39 Kayanza United amanota ikibanza cha 10:36 byari ryo hangiro ryabo ndavyibuka ni ryo hangiro Message Ngozi kibanza cha 11 n'amanota agera ku 33 ariko Ngozi City kipe zibutanyire zirakurikirana Kayanza United ya 10 Message Ngozi ya 11 Ngozi City ya 12 n'amanota agera kuri 33 Interstar niyo yabaye ya nyuma mu bamenye kwa ni yabaye ya 13 saka 32 yabaye kangahe ya nyuma mu bamenye ikipe ya 13 cyenebuka porogaramu umuntu yabaye wa mbere mu bamenye hari uwabaye wa nyuma mu bamenye hari n'uwabaye wa mbere mu bayobewe bagukubise wabaye wa mbere mu bayobewe ninde ni Burundi Sport David 14 n'amanota agera kuri 29 uyu mupeni kote yakubagana Garage niyo yabaye ya 15 n'amanota agera kuri 18 Beje Green Maze niyo yafundikiriye abayobewe n'amanota agera kuri 7 shobora kuba ariyo ekipe ya nyuma kwisi ifisa amanota make Garage ayinde ekipe ifisa amanota 7 kwisi kuri rutonde nta nahamwe ekipe rero yatsinze ibitsindo byinshi muri championnat ni Aigle Noir yatsinze 62 ese bwa sina ifise defense nziza oya ekipe ifise defense nziza yitwa Musongati Football Club
shampiyona irangije itsinzwe ibitsindo 22. ese safe umwaka wa gatatu baba ba kabiri ya wa kabiri baba ba kabiri ariko ni nk'uwa gatatu cyangwa uwa kane baba muri big ese nta musongati ntihageze ko batwara igikombe pe jemba mbona umenga harageze ekipe fise ariko nta bimenyetso bagaragaza itakaza abakinyi bawe beza babiri ariko ufise Primus fit n'uwatsinze ibitsindo byinshi kuruta iri hangiro ryabo ni uko ritaba biba bigoranye ekipe ya mbere rero yatsinze ibitsindo bike ifise ubusatirizi bubi yitwa Garage Express yatsinze ibitsindo 15 hanyuma ekipe nayo ifise ubuzibi 15 icitsindwa 60 ya icitsindwa 61 ekipe ifise ubuzibizi bubi ni ekipe yitwa BG Green Maze iyi ekipe yatsinzwe ibitsindo 84 muri shampiyona ya Primus League Burundi kabiheranye ibitsindo 50 yatsinze ibitsindo 26 itsindwa 82 byumvikana ngo yatsinze ibitsindo kuruta Garage Express ngo yatsinze ibitsindo 11 birenze ibyo Garage batsinze rega kondo umuntu yoharura ibyo batsindwa ibitsindo 84 ni ukuvuga ugeranije uza gusanga basi ni buri rukundo reka ndabigaburisha mu nkino 70 ingahe mu nkino 30 ibitsindo 84 ayaya hafi bitatu buri mara ese juru na 30 umuntu atsinze ibitsindo 86 sivyo na bine ndabigwije murambabare kugabura 30 de point wheat bikuvuga ngo nta weekend ku munsi ushake juni wasindwe itsinda muri bibiri n'igice ni hafi bitatu kuko ni de point wheat twarondese hari ukuntu ibintu birenga de point 5 cha warondese kwashika warondese nyene kabisa bazindwa hitete Interestare ekipe ya 13 Interestare Sosthene y'ibitsinda bike nimwe mu makipe ya kanze Sosthene koko kanze na Sosthene y'ibitsinda bitanu nimwe ekipe twihira ko yigeje neza muzaduze imuzinga ko na muzinga yambeshe negende ese muzinga yatsinze inkino zigera kuri oya muzinga nanda yibeshe muzinga yatsinze inkino zigera kuri 11 inganya 10 itsindwa 9 mu nkino 30 yatsinze inkino 9 ndabira kuri ntuza kuri rukinzo ya gatano mbona izigamye ibitsindo byinshi mu abagabo rukinzo yatsinze inkino 14 bishoboka ko yari ifite defense inganya 8 itsindwa 8 ibitsindo bingahe yatsinzwe bingahe rukinzo batsinze ibitsindo 49 yatsinze ibitsindo 49 itsindwa 28 ariko baca batsindwa 28 Mvikana ngo Egrenwari yatsinzwe 20 Egrenwari yatsinzwe 25 yatsinzwe 25 itsinda 62 hanyuma Musongati nayo yatsinze 43 byumvikana ngo rukinzo barose byinshi kurusha Musongati ariko nabo baca batsindwa 22 gusa ubu rero meilleur buteur wa championnat ni Abdi Neza meilleur buteur wa championnat Abdi Neza n'ibitsindo 16 hanyuma muri message ngozi umugabo yitwa Radisrance bisemo neza niwe mukinyi wa kabiri afise ibitsindo byinshi muri champion anabitsinze mu nkino zibiri zikurikiranya byinshi batsinze mu nkino zibiri ko Radisrance nka Fazal hari ibitsindo bibiri yara oya hari ibitsindo bitanu yara afise yarabifise Fazal ntabyo Fazal bari bafise Boaz hari match zibiri nta match zitatatsinze bibiri zibiri nyene zanyu Nubako Neza wa kabiri nubako Flavier atanga wa muzinga hako nawe ongera ko bine yabitsinze muri match yanyu inde Flavier yarafise 10 yagiye kuri Jone yanyuma afise ibitsindo 10 Jone yanyuma Beje yitsinze ibitsindo bine wenyine wenyine kabisa hanyuma abiri rega nuriya hari byatsinze Kayanza uriya wo hejuru Radisrance nakwe Neza none yabitsinze kandi muri match batsinze imwe ya bitanu Hasani Ndima ntiyatsinze bine wenyine Kayanza yaragabuye Chembamona Kayanza nubwo tuvuga ntangiye ziri ariko ibitsindo byo barabitanga jewe umusatirizi yantangaje cyane ni Salimu ndayishimiye besa dynamique equipe korotse je namushize mu bakinyi 10 equipe korotse ariko kisanga mu basatirizi ba se baranze ese murabafise hafi proposition turabagira turayipa ugomba kubagira byanse bikunze ari numwe baranze faza rwacu Ineza Abdi yakenye nkino 14
niwe baye meilleur buteur uriya muhungu ni sawa misemo neza la Dislas equipe yagomba ikoroke ariko bafite ibitsindo 14 Flavien atanga wa ibitsindo 14 wa Muzinga Amini Shimirimana Fazal yaheze afise ibitsindo 3 Fazal turatsinze 10 niri ya liste nta mukinyi wa ntuza Salimu ndayishimiye abaye mwiza Roy byagenze Roy amisa Frambo Roy Disa yatango yese ya bench ako Fazal yari yaratsinze ibitsindo Fazal yagiye asubiriramo bari abahungu bandi Hasani ndayishimiye Roy amisa 11 Asandi mafise 10 Leonard Bazira wa Bitaro na office 9 Abdurrahim Nashu afise 9 Elifaze ndayisenga afise 9 uje kintu cyonyine mba nibaza ni Ndima Hasani na Abdurrahim Nashu bazobakinisha gute tuzobiganira na Abdurrahim Nashu tuzobiganira kuko ukuntu nyene bizava bigenda muri iki ariko ntuze yawe umunyamakombo no menga yanyanyagiye ntuze yawe sicyo agwaye ubu ariko umugabo agwara nk'umugabo ari ingwara ngo agwaye nk'umusore umugabo agwara byuka twamaye police naringiye gutanga umugani bavuga ku gikoko nari ariko yoca avuga ngo ndamututse nuko ricungo nako muri technique adushikane hariya naho tugende gatonya tumaze tujabuke ku mugabane wa Buraki twiruka ko nabonye ko Real Madrid bicika oya biracika hariya ho nabyo nabibonye ariko noneho reka manze ariko nje Barcelona